impamvu imwe itarenga tugira icyo tuvuze mwabonye amagareri niho hantu mu mazu tubona ko makomeye yarasigarimo abantu bariko bariyungunganya barondera ubuzima. Ijya hajya ahantu hagizwe n'imice byinshi, hariho abajene ugwaruka, abajene bagizwe n'abigeme abasore bagiye mu bihugu byo hanze za Dubai, za Kenya, za Arabia Saudite, barondera udufaranga kugira bashe kwiyungunganya bave mu bushomeri n'ubukene. Abamama, abapapa usanga yagize akagushaka parisera yihabo gira akaza ashobora gutunga umuryango. Tumaze iminsi tubona mu mihingo itandukanye ibibanza bikomakomeye biri mu buzima buhambaye bw'abene igihugu bariko bakora kugira ngo biteze imbere, bakira ubukene, bave mu bushomeri, mbere ko barafasha bimwe twitwa imbona kazoza. Amasoko arasha, ibibanza bikomakomeye bigeje nk'amasoko y'mu amatungo atazanzwe birasha. Je muga icyo ngomba kuvuga gitangaje. Ubu ndiko ndiyumvira none mu Burundi turacyafise abaprofete. Abarundi mwese ahari yiyumvire kako twege igihugu n'iki wacu si cyo umuntu umwe ni cyabose. Hari abantu zawumva namaze imizi nkurikirana ngo amasoko ngo agiye gusha, ngo amagareri agiye gusha. Namwe navyumva abantu bamwe bariko baragira ibiganiro ku ma YouTube, bamwe bari hanze y'igihugu babanye politike. Kaze turadudu amasoko acarasha, amagareri akiyasha. None Jenes Daniel baje rero eske abo bantu nabarozi canke nabapfumu? Kuko nyimba ari mu profete, nta mu profete yoguma yerekwa bibi gusa. None je ngumane bazibira ikibazo kimwe, wewe nkubwira ati mundu wiza uzo wapfuye ugacupa, umva ugira amenye ko uzopfa, umva nta murozi narateguye kukwica, ndamenya n'ukuntu ndiko rapanga ukuntu uzokwicwa. Jewe raho hantu twagira amakenga dukunda igihugu. Nyimba abantu bavuga ati umuntu avuga ati noshika ku butegetsi kubera nturi ibintu ntavyonzi, muga tuvyumvire je ko ndavyibaza. Umuntu yo kwiyumvira yuko yoshikira ubutegetsi abanje konona ivy'igihugu, agaturira ivyabene igihugu, akabasubiza inyuma, akabahombesha, agatubaza gusega, uwo muntu ntazo ari umutegetsi aje mwiza, araba umutegetsi mubi aje gukora iby'uburundi bwagiye buracyamo kuvundi bukikuki. Abantu bagumye bagogwa bibwe ibintu baturirwa ibintu tuzogeza ryari? Uwo wari umutegetsi mubi tumenye ababikoze koko. Nyimba regidezo aramatara tubimenye, regidezo yerekana igituma idashaka gushiraho protection matara, kuko bajya bende igihugu nabo bateza gusaba sumbushwa nayo regidezo. Nyimba ari umuntu w'ipasi, uwo muntu agira ipasi ntashobore kubyifatamo neza gushika naye bitaye abantu ihagwa kuko batomutoza hama bagashamujyana kuri stade bakamuhaniraho. Nyimba ari abantu bogomba kugomba tereka nturi isoko cyayi kibanza cendo nkami kibanza ko kimwe bajya bana kandi abasohore kuba ari kwihenda, so guteza imbere igihugu. Kuko nta neza ukunda igihugu naho woba uri mu bantu bakomeye uri kusubiza inyuma igihugu. Noneho kogwi nyimba ibintu bibiri byo kogwa. Icyambere je mbona gihambaye hakenewe icyo bitwa abarundi bose gukunda igihugu ataguhengama. Yababaro abarondera ibiti bari muri opposition bakunda igihugu, nta kintu na kimwe nzovuga ngo gukora igitangaza ngo ugomba ngukora ibintu by'ibitangaza uri kutera ingorane abarundi, ubanje gusesa nk'amaraso canke ubanje kujya no gusesa amaraso, kugoresha abarundi bakagogwa. Nusoshobora kuvuga ngo twari igihugu nezego neza uronka ibibanza nyimba wo birondera ukundi ubanje kugoresha abandi urundi ruhande rw'abarundi. Nyimba koko uwo muntu yimba ari abantu babikora ko byaye birebire rigi ibintu n'Rwanda bamenyeshe neza ibintu byo gutura amasoko n'ibanza bihambaye. Ibi n'intambara mu yindi buje turasavye inzego z'igihugu ndetse je mvuge n'abakozi b'Imana tubura abashaka za politiki bose igihugu n'igihamagara abantu baje hamwe harageze ko tuje hamwe, baje hamwe twige iyo ngorane urugingo intambara turimo ukunishura guhera. Ndushaka gutera imbere amasoko ibibanza biterambere abene igihugu biyingunganya ari kumabisha ejo abene igihugu ivyo ariko birasha
baca baza gusega baragwara mu mutwe barangara barahunga igihugu nta murundi numwe azokwiyumvira guzana gushira umugambi mu gihugu mu gihe bicabisha nta muntu ari hanze umuzi atunga numwe azigera yiyumvira kuzana umutaye mu Burundi bicabisha iyi nindi strategy mbi y'ingwano twige kunizwa gesida zokingwa ziveho yimba naho ari politiki yuwari wese yaba aboba bari ngaha mu gihugu yaba abo bari hanze bose bamenye karabase b'abarundi ntabwo ari inshuti z'abarundi zize kuzana impinduka nabase b'abarundi bavyumve nabase batwese ukunda abarundi nabakome nabubahiriza iterambere ryabo nagoma sabe abakozi b'Imana nyimba dufise amashengero igihumbi n'ibihumbi bigize dufise amashengero amamiliyoni dusabe rero nyimba rekeza gatolika bagende vene abaporoti amadini y'abaporoti nibagire ni mu mashengero aho bo baganiza ibikorane by'amasengesho abazimana abamizirima abayisilamu nibakoranye nyimba sindabizi ko babikoranye nabonye ni nyimba bakorana amapfungo amadini yose basenga Imana imanuke vrema itwereka abantu bako bakora ibyo bintu abo bantu Imana ibatwereke kumwe yerekana abanyisirayeli bahanzwe je nkebura barundi maze imisi ejo naraharyamye ndaba ku marezo sosiyo hariho nabona batwenga nabonye ibintu bibiri bamwe bapibiriya ngo ku marezo sosiyo ngo twaravuze yuko ngo amasoko agiye gusha amagara agiye gusha umuntu avuga ibyo n'umurozi si n'umupfumu uri umurozi hinduka uko kwatura neza abandi nabo ngo bavuga ngo twabonye neza ngo bakome mu gihugu ko baturiye amasoko kugira ngo nk'ibibanza nimba ari umuntu abigira nk'uwo uwo n'umurozi si umuntu nimba hari abaprofete nibatwereke none bimwe bavuga ngo abaprofete barerekwa ntibazo tubeshe nimba abaprofete atari wesikro ubu n'umwanya rero abaprofete bakomeye atari wesikro bahagarara imbere y'igihugu bakashira amaguru hasi n'amavi bakaja imbere y'Imana ikabakoresha ibikomeye bakatwereka ukuri ubundi bugakira abandi dufasha abarundi basi none ibyahiye ni by'abanyepolitike ibyahiye si by'abanyepolitike kizire ibyahiye ni iby'abana b'igihugu n'abakenyezi abamama abapapa abana abajene abakobwa n'abahungu nibadusengere rero nibasenge iyo Mana tuyibone nyimbara abaprofete twebwe muri ajoto nukuri mfashe kano kanya nihanganishe ababuze bijya bintu ayi Bujumbura n'abandi bose yabazango tutabihanganishije twe twaba tubamenyesha muri ajoto ko dufise umubabaro uhambaye turasangiye umubabaro kuko natwe tubonye abarundi bariko barakira ubushomeri n'ubukene biratujyohera bikatunezera kuko y'abantu bateye imbere haba umunezero n'amahoro ngo akanyoni kanyandoka karikiye mu ntege mpagurukire imeneke wicare imeneke